ubuzima bwawe ntibutegerezwa kuguma uko bwari buri mu mwaka uheze. Murabyumva neza? Ubuzima bwawe ntibutegerezwa kuguma uko bwari buri mu mwaka uheze. Mvuze ubuzima mbavuze uburyo bubiri: ubuzima bwawe bwo mu mwemu n'ubuzima bwawe bwo mu mubiri. Ni ngombwa habe changement, habe igihinduka, habe impinduka mu buzima bwawe. Amen. Ni ngombwa habe iyindi. Hari ibintu 15 dutegerezwa kwiga kugira ngo umenye neza ko winjiye rero muri next level yawe. Hari ibyo usabwa gukora, hari n'ibyo Imana igukorera kugira ngo ugaragarizwe neza kugeze muri next level. Amen. Turaza kwiga icyambere uno munsi. Ni ngombwa ubuzima bwawe buhinduke. Hari abantu mu buzima bariko babona gusubira inyuma, ariko ngomba ko utera uje imbere. Si ngombwa ngo tugume hahandi. Amen. Ariko hari abashobora kuhaguma mugabo si ngombwa. Amen. Hari uryoherwa n'ubwo buzima. Farawo amaze kubarekura Abisirayeli, erega ntibabyemeye. Baragiye baragenda, bageze mu kiyaga, bageze hafi y'ikiyaga gitukura, baragira ubwoba. Batangura kubwira Mose ati, iyo utuma utureka tukigumira hariya muri ati hariya muri Egiputa, nukuvuga ushaka guhura n'utugorane, nta probleme, naho cyoba ikiyaga Imana iragipasura ku bwawe. Amen. Ntugire ubwoba. Sasa hera ibintu bifujije, bamaze kujabuka bakagera imbere bakumva bakeneye ibyo kurya, baci batangura kubwira Mose ngo twahora tujya ngo iki kwipwaro. Imagine iyabari na ingi yahikomeye ngo za concombre, ngo seleri, ngo ibitunguru, nibyo bumva umenga bakeneye cyane, ngo mugabo ngo bagume kwitwa ibimoko mugabo birire ibitunguru, ngo urumva ngo bakwitwa ibimoko ngo mugabo bagume ngo bagipwaro, mugabo babasombesha amatafari, bafyatura amatafari, baterura ibibuye bariko barubaka za piramide, ngo mugabo ngo bagume bagira ibitunguru. Imagine ngo za poiro, ngo za concombre, ngo zande. Bwana sedesa. Hari abantu rero ndiko ndababwira ko ari umwaka wo kwinjira ku yindi ntambuko, batariko bavyumva neza, batariko barabibona neza, kuko bazi ibi bafatira hariya, avuga ati bituma bifatira mugabo nkaguma hahandi. Urabona? Amen. Acha wewe agasuzuguro abayemwo bikazogaruka. Amen. Sababu hagezaho tushikira isezerano ryacu. Dufise Imana y'amasezerano kandi isezerano irashitsa. Ntabwo imeze nk'abana b'abantu, umwana w'umuntu aragusezeranira akibagira. Bwana sedesana. Harabadashitsa ngo kubera atari uko bo bafise imitima mibi, ariko kubera yibagiye, ariko Imana dufise ntiyibagira. Amen. Icyambere rero usabwa wowe kugira ngo ushike kuri next level, ugere ku yindi ntambwe, ni iki cyitwa wizere ko wahamagawe n'Imana. Nicyo cyambere. Wizere ko wahamagawe. Amen. Hari igihe uri mu gikorwa ugahura n'ingorane, ugatangura kwibaza, eske nahamagawe n'Imana? Kuko ibihamagara ni byinshi. Sawa? Uti nahamagawe n'Imana cyangwa nahamagawe na pasitoro, cyangwa nahamagawe na wa muntu uzenye yandoba, cyangwa nahamagawe n'inda, cyangwa nahamagawe na ibihamagara ni byinshi. Bwana sade sana. Ariko wizere ko wahamagawe n'Imana. Mbwira mugenzi ati buriya wahamagawe n'Imana. Yindi yaremye isi n'ijuru. Yindi yavuze ngo baho curabaho. Yindi yakubumbiye mu nda ya mama wawe uru rusoro kangana gutya. Niwapfuye kubaho, niwapfuye no kuza hano kubw'igihamana. Never. Amen. Wahamagawe n'Imana. Umaze kumenya ko wahamagawe n'Imana, urashobora kwinjira mu yindi ntambwe.
kuko ntushobora kugumugira inzingu hahandi kandi wahamagawe na rurema yaremye isi n'ijuru. Amen. Hari ibintu ndwi bikugaragariza ko wahamagawe. Vuga ngo ibintu ndwi. Hari ibintu ndwi bikugaragariza neza ko wahamagawe n'Imana. Icambere, yaraguhamagaye mu izina ryawe. Uri Imana irazi ko witwa. Icyo ni cyambere. Aravuze ngo gufurema nibi. Uri irazi ko je nitwa Jackson. Kandi irazi ko nawe witwa. Uri yamukuguhamagara yaguhamagaye mu izina ryawe. Agahungu kamwe yitwa Samuel kaba kwaye murakazi. Nyamuhungu mama wiwe yitwa Hana. Uyo muhana yari yaririye Imana kenshi cyane avuga ati Imana ni wa mu mwana ukankura muri aka gasuzuguro ka Penina. Zogushimira mbere nzocenda namuguha. Hana Imana iramuha umwana nta nubwo yatevye gushitsa amasezerano amutanga muri eglise. Kandi kera buri baratanga abana kuri eglise je ndacavyibuka. Ariko zino musi turabona umuntu yo amuzana ngaha. Kiretse uwo wayananiwe kumurera agaca avuga ati bane reka ndamuha Imana ari kuri eglise bazore bamugaburira aba niyakura nzoca nja kumurekipera. Hana acajana umwana kwa Heli. Samuel ajyanye umunsi umwe aza yumva ijwi rimuhamagaye ati Samuel. Samuel aravyuka kuko muri ako aho hantu hose hari Heli wenyene avuga ati kameme niyo bari Imana impamagaye kuko ntizi nzina abanzi zina nabo bari ngaha. Atagenda kwa Heli ati uramamagaye. Heli atoya. Arasubira kandi araryamaza yumva ati Samuel. Imana yavuga ikindi kintu ihamagara gusa Samuel, ihamagara gusa Jackson, ihamagara gusa. Byakabaye nka kabiri ugira gatatu Heli acaratahura tuye kwahamagagwa n'Imana. Amubwira ati nisubira kuguhamagara uca witaba mimi hapa Bwana. Mu Kirundi byo bisigura ati ndi hano mwami. Ngo sinzi muri Bibiliya Kirundi ko ariko byanditse ko nyene. Ngo muri Bibiliya Giswahili avuga ati mimi hapa Bwana. Amen. Ati ndi hano mwami. Imana yaguhamagaye buriya mu izina ryawe. Hari izina izi kandi rya vrai kandi ridasa buriya najya amazina bakwita ajanye n'ibibazo ufise. Bashobora kuba yakwise ngo ndarurinze urwango ngo barankanira. Bashobora kuba barakwise ngo mateso batabu bamasumbuko nimba bari ngasa amahani. Ariko Imana irazi izina yakwise riratandukanye nayo mazina. Kandi Imana itumuntu izina rijanye n'ikizo mukorera. Uri Imana iguhamagaye biratandukanye n'ingene bose abaguhamagaye. Bose aguhamagaye hari igihe abaguhamagaye kugira ngo aguhe promotion cyangwa aguhe pension. Nubwo kweli. Ariko Imana iguhamagaye uravyumva nawe ni Imana nzima nyine ingabo idukunda data wa twese horaho n'ayandi mazina. Badusomere Yesaya 43 kuri 1. Yesaya 43 ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe haravuga ngo uhoraho wenyene niwe mucunguzi. Ariko none uku ni kuhoraho agize, wakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli. Ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina uruwanje. Amen. Amen. Basubiremo ahantu hari izina kanaka washira gwawe nimba wazanye Bibiliya muca mujana nutayizi nimba utayizanye ucubandanye ukurikirana n'ugutwi ucukubitamo gwawe.
ariko none uku ni kuhoraho agize uwakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli ati ntutinye kuko nagucunguye naguhamagaye izina uri uwanje. Yesu aduheza ngire cyane ngo naguhamagaye ngo Rwande. Iri jambo riratandukanye na rya jambo ka kigeme kigeze kukubwira n'aka gasore kigeze kubwira ngo Rwanje kandi kariko kakubesha. Buriya warahamagawe n'Imana nzima nyenevyo nyene kurema isi n'ijuru, irakuzi kandi yaguhamagaye mu izina ryawe kuko irarizi yewe Yakobo yewe Isirayeli Bwana. Abafite amazina atatu munyihanganire dukoresha abiri. Irakuzi yaguhamagaye mu izina ryawe, shiraho preno, yewe ucushiraho no. Amena. Yaraguhamagaye mu izina ryawe wewe Jackson, yewe Nkeshimana. Amena. Ngo ndakuzi ngo uru hari igihe haba ibibazo kanaka ukazamva umuntu atelefoni bukuru ahantu ngo naka ngo byabaye ukunuku twamufashe canke ntarariha canke na kacomva nyene vyo avuze ngo uyo mureke uyo nuwanje. Wagira winjira muri bisi murambona bakumvaye n'abashoferi babigira mukumvaye akaza kugusaba amahera kacawerekana shoferi akacavuga ati uyo nuwanje aho uri ukacugara kuri turasase nkane gusa ukacugara. Ijuru naryo ryahejeje gutangaza ngo sasa vipi bwana mbona kama mjaona ijuru ryahejeje gutangaza kuri w'Imana. Amena. Kandi baguhamagaye ijuru ryaguhamagaye mu izina. Umuntu aguhamagaye ngo ntuze ni sawa biratandukanye no guhamagaye mu izina. Kuko uguhamagaye mu izina abakuzi bien. Amena. No kuvuga umuntu aguhamagaye mu izina arakuzi. Ongo kweli. Nta ukwepera. Amen. Umuntu akuzi akakwita no mu izina akakwita mu izina rimwe ukwise yose abiri rero ni danje. Wewe Isirayeli ewe Yakobo yose abiri Imana ikari prononsa neza uko nyeneze Imana akizimana hama nakanoka nakapreno kawe aho urucugara ndazwe n'ijuru. Amena. Buriya icambere wizere ko hamagawe n'Imana muri ibyo bintu 15 cyambere ro akarongo kambere yaguhamagaye mu izina ryawe. Ico ni kindi kintu utegereza kumenya. Iyo ni assurance nini ikugaragariza ko wahamagawe n'Imana, udakwiye kudendebukirwa, utakwiye gusubira inyuma. Imana irakuzi kandi yaguhamagaye mu izina ryawe. Amen. Icyakabiri ivyiyumviro kwiyumvirira ko ni ivyiyumviro bikomeye cyane. Yeremiya rero 29:11 na 12 agiye wadusomera ibyiyumviro gufitiye iyo Mana birengako. Wanu warakufise du projet ngo kugura gakinga du projet ngo kuzogura indi muzi imwe yo igupanga ibintu byinshi cyane uzotanga no 31 December ubonye ibintu Imana yakoze muri uyu mwaka uzohererwa. Amena. Badusomeye 11 na 12 Yeremiya 29:11 na 12 kuko ivyiyumviro mbiyumvirako. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ni jewe Uhoraho mbivuze. Ngo ninda bivuze Uhoraho. Ko ari ivyiyumviro by'amahoro atari ivy'ibyago kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Kandi muzonyambaza muzoza mu nsenge nanje nzobumva. Amen. Amena. Haujaelewa Bwana. Ngo kuko ivyiyumviro ngo anyiyumvira ko ngo jewe ngo Jack amaze kuvuga izina yose abiri rero
ku karongo ka mbere. Sawa, amaze kuvuga amazina yose abiri, amaze kuvuga amazina yanje yose abiri. None mugiye ngo kuko nzi, ntariza kubivuga, ntabwo ariza kubivuga. Umuntu avuze ati ndazi ibyo nza kugukorera, ntarize kubivuga, ntarize kubidondagura. Abantu biyemera nibo batangura kuvuga ngo rumva ngo nzo kugurira igitenge, ariko abigira ngo umugore wawe ngo nzo kugurira igitenge, ngo zikujana kuraba amashuha, urumva nzo kujana gutembera muri Kenya. Wowe ntubwire byinshi. Hari undi nawe atavuga ibyo birebire, agira ati kuko nzi ibyiyumviro nkwiyumvira ko ari ibyiyumviro, ngo ntabwo ari ibyiyumviro, ngo kuri duze naho ngo ibyo uzosenga byose ngo azobikora. Iyi ni danger sasa. Amena. Uzotwitega imbere kazi yake. Twe turi abantu batari. Abantu twiyumvirwa n'Imana. Usoba gusanga Descartes atakwiyumvirako. Ariko Imana ngo igupangiye imipango ngo ya bien. Amena. Ngo ntabwo ari ibyago ngo ndazi ibintu, ngo ndazi amaproje ngufitiye, ngo ndazi ko na yanzu nzoyiguha muri uyu mwaka, ngo ndazi ko na yanzu nzoyiguha, ngo ndazi ko na wa mugabo na wa mugore na wa mwana na ya mafaranga na ya nzobiguha muri uyu mwaka nyene. Ariko sindinza kubikubwira, sindinza kwishira hejuru, ariko urumva urabyumva. Hari abantu batangira kwisigura ko ingene bagukunda, ngo urumva ngo je ngo vraiment kameme, ngo urumva ngo je ngo urabona Imana ntiyarize kuvuga biriya. Yavuze ngo konzi ko ngukunda, kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvirako. Ntiyarize kuvuga ngo mfite ibyiyumviro, ntiyatangiye kubidondagura ngo avuge ngo urabona ngo bajya ngo urabona. Oya, kuko ibyiyumvira kwiyumvirako ari ibyiyumviro by'amahoro. Amena. Ako karagace kakangahe? Akabiri. Iya gatatu rero irakuzi. Yesu ahezagira abantu bazi ko Imana ibazi. Irakuzi. Amena. Amena. Niyo mpamvu utegereza kwemera ukizera umuhamagaro Imana yaguhamagaye, kuko irakuzi. We ntiwapfuye kubaho. Reka nkubwire ngo Imana ngo irazi ngo nombre, ngo igiharuro cy'imishatsi yawe. Urazi tujya tunyoni ngo nana kanyoni na kamwe gakorokera hasi Imana itabizi. Sasa unalia nini wewe? Unajulikana. Yeremia igice ca mbere ku murongo wa 4 na 5. Yeremia kandi rero ntiyakumenye kuva aho uzirenga mu Kigobe. Imbere yuko azanga mu Kigobe yari yaguteguye mbere y'abakati utaranaja hariya iwanyu ni impara mirundi. Mugoboka, aruvuze ngo Mugoboka yaheze iri nyinshi ari za ruguru n'izibijumbura. Badusomere Yeremia 1:4-5. Umenye igihe Imana atangiye kumenyera ko suno muzi. Yeremia igice cya mbere ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi. Ngo ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi. Ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi. Kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Kandi utarava muri yo yari yarando. Nagushizeho kuba umuvugishwa nanje mu mahanga. Amen. Amen. Yagushizeho ngo ube umuvugishwa mu mahanga. Aha rero hari indi signification. Ntarakubumbira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi. Bisigura ko imbere yuko jenza mu nda ya mama wanje yitwa Rebeka, imbere yuko nja mu nda ya Rebeka nari ndi ahandi hantu yarizi. Birumvikana? Twarabajama n'Imana hariya nipuwe hariya kila kintu. Amena. Yarizi imbere yuko imbumba rero ikatuvuga ati ngira mbumbe agahungu. Akagahungu kazokwitwa nde gutya. Kazokora iki? Ibi 2018 kazoba kariye Kigobe. Ahagaze he kuri tapi ya rouge. Amen. Itariki zihe le 11 janvier 2018 azoba afise microphone n'ukuboko kw'ibubamfu ari imbere y'abantu. Haleluya. Ngo atarambumba, ngo atarakubumba, chawe bwana. Ninda amaze kugira ibumba akagira ifyonda
hari abantu biyankanga urumva ngo mana ngo njye inzobe nyinshi ngo canke ntonya canke ndirabura cyane. Umuntu yirabura cyane, dufate ko umuzungu yirabura cyane, ati je ndirabura cyane, ukagomba kubihora Imana. Yo yari ikuzi yaragucafye. Amena. Uzi ko umuntu wese afise design yiwe, hari ukuntu Imana ibacapa, kandi bose umuntu wese agira ifoto isura idasa n'iyundi muntu. Nawe muba muri amahasa mama wanyora bamenya. Amena. Ari abantu badashaka kubatora facilement, mugabo ari ushobora kubamenya ati uyu ni bukuru uyu ni butoyi. Wongo kweli? Nukuvuga ko isura yawe nubwo yaje imeze nka photocopy, mugabo ntabwo ari tel que hari akantu gatandukanye. Hari ukuntu yagucoye, hari ukuntu yagucafye, iragucafa ngo ntarakubumba, atari yumvira kukubumba yibereye mu ijuru. Yari izi ati hari umuntu yitwa naka, nzohava ndamubumba, mfite umugambi wo kubumba. Hamusi kanaka ikacibumba, ikabumba Jackson, ikacibumba ntuze nda, ikacimubumbira mu nda ya arabataze amazina ba mama ya, akacimubumbira mu nda ya, ngo ntarakubumba ngo nari ndakuzi. Ivyo umenga ni bisemple. Ati maze kukubumba rero utarava mu nda, ukiri mu nda ngo nca ndakurobanura. Abarobanuwe gusa nibo ba haru wigeze kurima, haru wigeze kurima cyangwa arima. Hari ibintu bita ngo imbuto zirobanuye. Turi imbuto zirobanuye ndugu yangu. Biramugeza ati je ndi imbuto irobanuye di. Ninda tazi imbuto irobanuye icari cyo. Hari imbuto zisanzwe, hariho nibitorwa. Isa ni Kirundi ndugu yangu, kama hujui Kirundi samani. Hariho imbuto zisanzwe, hariho nibitorwa, hakaba n'izirobanuye. Sasa bakina bajewe, bakina ba twe turi mu ba, kandi niturobanuriwe ngaha. Twe tukoba zamani babanje kuturobanura atukiri mu nda tutaravayo. Mama acibaza ngo indi havikoroka, Imana ivuga ati ona wewe itakoroka yi. Narayipangiye ibintu. Amena. Amena. Hari umuntu yambwiye ngo je narateye inda umukobwa, ngo mazi wabo ngo je sinabimanya ko namuteye inda, bena mama wiwe baca bagira umupango wo kuyikorora. Yanyoye imiti inshuro 3 zose, indiranga gukoroka. Wewe hari zitakoroka, indiranga gukoroka. Hacaza umujumbe umuvugishwa n'Imana, abwira wa mama ngo umukobwa wafise intarakwiza ameza nambara ameza 3, ati kandi muri mu mipango muguma mugomba kuyikorora, ati ubu ni mwasubira uyu mukobwa azocapfa. Baca barayereka akana karavuka. Wewe warobanuwe, warobanuwe. Shakunywe ni miti yayi. Nimba banyagapande ucunywa isandugu yuzuye canke kiya yuzuye yo miti, inda nikoroka kuko yararobanuwe. Ona tuona tunasimama hapa nafikiria tuko kawaida. Yesu ashimwe. Buriya gupfa singorane. Ingorane ni gupfa utarashitsa ico waremewe. Bana sesa. Gupfa nibisanzwe twese tuzopfa. Ari umugani w'ikirundi bivuga ngo bose bazopfa ngo ntawe uzorusimba. Ariko ingorane ni gupfa utarashitsa ico wavukiye. Buriya ni wapfuye kuvuka. Amen. Wavutse kugira ngo ugire icyo ukora. Warahamagawe n'Imana kugira ugire icyo ukora mu nzu yayo muri iyi si. Amen. Buriya umuntu apfuye nabi n'upfuye ataco yamaze muri iyi si. Wamaze iki? Wari ibijumbu byinshi bazokwibukira kuri ivyo. Wambara gahuzu gashasha cyane, ivyo ni bisemple. N'ababandi baravyambara, n'abantuze baravyambara. Amen. Mes chers amis, ntuzotinye gupfa. Kuko gupfa hageze uzopfa. Mugabo utinye gupfa utarashitsa icyatumye uvuka.
amena amena. Ni igihe cyo kugira indi ntambuko dushitse icyatumye tuvuka. Sinapfuye kuvuka jewe Jack, oya, we niwapfuye kuvuka. Izakorotse zinganiki? Abapfuye batarashikana senka banganiki? Abapfuye bagwaye kamalariya konyene ni bangahe? We waragwaye n'ibigwara bikomakomeye ntiwapfa. We baza ko byapfuye kubuko. Amaksida ya buraburu kaza wumva umuntu yapfuye. We waragize aksida zimwe za danger ntiwapfa. Mugabo wagumyeho hari icyo watanze. Nuko hari umugambi Imana yashizeho mu buzima bwawe kandi utegerezwa kuba. Nicyo gituma kubaho utazi icyo umaze ni probleme. Sasa kubaho utazi icyo ubereyeho ungana n'umuntu utabivuze, asa n'umuntu atabaho. Tunaelewana vizuri? Kuba umuntu afise injya atemererwa kujya cyangwa umubiri utemera ntazige, asa n'umuntu yabuze, kuko ziri ngaho ntacyo zikumariye. Bana sedesa. Sasa kuba uriho utazi icyo wavukiye, utazi icyo uri kurakora ngaha ku isi, ubayeho ubuzima bwa ritme, mu gatondo nose akaye ugakanya utakaronse no pro, saa sita ugafungura no mu ijoro ugafungura, ejo mu gatondo ritme gutyo gutyo umwaka ugahera imyaka 2, usa n'umuntu utazi icyo umaze, usa n'umuntu utabaho. Kuba ufise imodoka utazi kwinyonga, uyirimwo mukicara ngaho murindiriye woza kubaha akarifuti, usa n'utagira. Kuba ufise kinga utazi kwinyonga, ukagenda usuni kuva ngaha kugeza mu Kanyosha, ubu umeze nk'utagira. Kuba uriho utazi icyo waje gukora bisa n'umuntu. None uraho utazi icyo waje gukora usa n'umuntu atabaho. Buriya warahamagawe, byizere n'ibyo warahamagawe. Amena. Warahamagawe, byizere n'ibyo. Uratandukanye na runaka, we warahamagawe. Umwanya uragiye, reka tube turizi ibi 3, ibindi 4 tuzovyiga hanyuma. Akarongo ka mbere ngo yaguhamagaye mu izina ryawe. Aka kabiri akwiyumvira ko ibyiza. Aka gatatu irakuze. Amen. Ivyo biramaze kuri uno munsi. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa.
urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe, ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.